Ibyo dusoma mu Njiri Nyeranda nk'uko yashikirijwe na Luka. Abatoza kori n'abanyakabi bahora baza bose aho Yezu ari ngo bamwumvirize. Abafarizayo rero n'abanditsi baja mu byo kwidodomba bati, uyu muntu yakiriza yompi abanyakabi akongera agasangira nabo. Yezu nawe abacira uyu mugani ati, muri mwebwe wogira intungu 100 igaheza hagatakara imwe, ntiyorekera mu gahinga zimwe 99 zasigaye akaja kurondera imwe yatakaye gushika itore. Ayitoye araheza akayiterera ku bitugu yigina. Yashika imuhira agahamagara abagenzi n'ababanyi ati, nimuze tunezegwe natoye ya ntungwa yanje yari yatakaye. Nanje ndabibariye, umunsi umunyakabi yigaye no mwijuru hazoba akanyamuneza karuta gategwa n'aberanda 99 atakabibi yagiriza. Canke none umugore yoba afise amafaranga 10 atakaje rimwe, yoreka kumurika agakubura mu nzu hose akarondera ashimitse gushika ritore. Amaze kuritora naho aca ahamagara abagenzi n'ababanyi ati, nimuze tunezegwe natoye rya faranga nari nataye. Nanje ndabibabwiye, uko niko abamarayika b'imwijuru bazonezegwa n'umunyakabi umwe yigaye. Twakirize yompi iri jambo ry'Umukama. Izaburi ya 26 turiko turazirikana. Icetabirizo twasubiyemwo cavuze giti, nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Ngira ijambo bavukanyi twogira igisabisho cacu iminsi yose y'ubuzima bwacu. Ngira ijambo ryo turemesha iminsi yose mu byo ducamwo byose muri ubu buzima turimwo. Nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Kanatsinda bavukanyi, iyo Mana twaje kuninahaza, iyo Mana twaje gushengerera, iyo Mana twaje kuganira nayo ngo ituronse ijambo ryayo iduhe Ukaristiya. Ni Imana igira neza, ni Imana yamitugirira neza, ni ya Mana yamigendana natwe, ni Imana ihorana natwe iminsi yose. Nico gituma rero izaburi yabandanije vuga ati, ndavyemeye nzobona Umukama agira neza kuri iyi si y'abazima. Izigira Umukama, gumya umutima ntimuhugumbwe, nimwitega Umukama. Iryo jambo bavukanyi ryo turemesha iminsi yose y'ubuzima bwacu, kuko iyo Mana yamishaka ineza y'umuntu. Iyo Mana twakiriye ni Imana ibabazwa igihe cyose twatakaye. Ni Imana ibabazwa igihe cyose twagiye kure yayo. Ni Imana igira amaganya igihe cyose twayikuyeko. Naha rero iyi nkuru nziza turiko turazirikana itwereka ko Umukama yaje kuturondera twebwe abanyabicumuro. Ni Imana iza kuturondera igihe cyose twagiye kure yayo. Ni Imana irashaka ko dutakara, ariko ni Imana yamishaka ko turokoka, kuko ikiyihimbara nuko tworonka ubuzima bw'imyaka yose. Umwe wese mu maso y'Imana arafise agaciro ntangere. Umwe wese arafise agaciro yisangije mu maso y'Imana.
ntidufatira novuga nti mu kinyigumbe canke ntidufatira mu bwinshi, umwe wese mu vyo arimwo vyose mu izina ryiwe Imana iguma mwihweza kugira ntatakare. Imana iguma imurondera kugira ngo ntaherere mu cobo. Imana iguma imurondera kugira ngo igicumuro arimwo ntakirambiremwo. Imana iguma iturondera abavukanye igihe cose kuko turafise agaciro mu maso yiwe. Twaguzwe amaraso y'igiciro c'umwana wiwe, nico gituma ubuzima bwacu umukama ntabufata minenegwe. Nico gituma izaburi bavukanye yobi yiwacu nzobona umukama agira neza imisi yose kuri iyi si y'abazima. Tegeza kwizigira iyo Mana bavukanye mu buzima bwacu. Tubaho dupfa turaba umukama, uko bimeze kose turaba Imana. Izina ryacu ryanditswe novuga nti mu kiganza c'Imana. Inyonga ziwe ntizigira zituvirira na rimwe. Umukama ahorana natwe imisi yose, yama turemesha imisi yose. Nico gituma rero bavukanye iki gisomwa ca mbere kigerageza kikadufasha inyifato twogira, nuko ataho twocira urubanza, kuko natwe umukama ntigira turemeka intahe. Ariko imisi yose mu bitugora, mu bigora bene wacu, twokwama tuzi imisi yose tugafukama imbere ya Yezu we ndongozi y'ukwemera kwacu, kugira ngo aturokore yongere rokore n'uwo mugenzi. Kuko natwebwe turiho kubw'urukundo rw'Imana imbabazi zayo. Ntituba tubikwiye ko tuza mu ngoro yiwe ngo twumvirize amajambo yiwe kandi yongera duhe n'Ukaristiya. Ariko kubw'imbabazi n'ikigongwe ciwe, naho tuba turi abanyabicumuro, naho tuba turambariye mu bicumuro bimeze gute, ariyaranje akaronkaho ashikira. Ararondera novuga ni akabanza gasa neza mu buzima bw'iwacu, aho yoshobora gukika n'umusaya kugira ngo je nshobore kurokoka. Twisabire rero muri Ntukanyiranda y'imisa, twizigira umukama agire neza imisi yose y'ubuzima bwacu, mu rugendo turimwo rwa misi yose tugwa tuvyuka, tuvyemere ko iyo Mana ibandanye itugirira neza kandi ibandanye idufata akaboko, kandi idashaka ko dupfa ariko ishaka ko turonka ubuzima, idashaka ko tugirira ariko ishaka ko duhagarara. Ikinini haza Imana mu buzima bwacu nuko tuba abantu bahagaze mu Mana. Twisabire rero kubw'ububasha bw'Intukanyiranda y'imisi, Imana ikabure muri twebwe uko kwemera, twumve kwigira neza ko yamana natwe imisi yose, kandi ko urukundo rwiwe ari urw'imyaka yose. Amen.